ni vyiza yuko atakintu na kimwe kigusunika atakintu na kimwe kiza kikubwira ngo rongora rongora pasteur si waza kukubwira ngo rongora profete naka si waza kukubwira ngo rongora urabibona akagusunika abavyeyi si baza kukubwira ngo rongora urabibona iyo umuntu akuze mu muco w'ikirundi yamaze gukura dufate nk'abagaheza n'amashuri baca batanga bakuvuga ngo nta kindi gisigaye ngo urabizi ngo ucuduha icupa urabibona ngo none nguce wibwira rero ngo binyarutse rero tora tuvyumva rimwe na rimwe ukaza wumva umuhungu uko agiye kuraba umukobwa atwara imodoka kumbi iyo modoka niyo yatiye uravyumva donc no kuvuga urashobora kugaragaza ibintu mugabo utari vyiwawe urabibona ukerekana yuko uri umuntu wa grave ariko mugabo utari wa grave ari ivyo bintu byose ari vyo bagenda baragutiza urabibona urashobora kubikora ugomba kwimpressiona rero nibaza yuko ukwitegura gukomeye cyane ni mu mutima dufatiye kuvyo mwajije kuvuga nk'umusore atagira akazi nawe nyine ashaka kuvuga ati jewe rero ngira nubake adafise ama source de revenu jewe nukuri je simpanura umuntu ko yoja kugira mariage na cane cyane abahungu kuko abahungu urumva niwe mutwe urumva niwe dépense niniya urabibona nizo dote nivyo bintu byose urabibona byose bihagaze kuri we je sinza guhanura abahungu ngo bijemwo bo kiretse ari Imana yabivuze ku gatwe kiwawe yabikubwiye kuko hari gihe Imana ishobora kukubwira ati vazi uravyumva ariko mugabo je simpanura abasore yuko baza kuyaventura uravyumva na cane cyane byitwa entre parenthèses ngo ni mu kwizera oya hari gihe twizera mugabo atari ukwizera kwa kundi Imana ivuga urabibona kwizera hari gihe twizera tukarindira ko Imana ibitujanamwe ariko mugabo jewe ndahanura ko umuhungu abanza karondera kuko navuze yuko ari vyo abantu bakuze ejo umwana azoja kwa muganga chaque jour ku munsi bazogusaba ratio none uzora umugore uje kumwicisha inzara oya umwana niyagwara bizogenda gute byose ivyo ni vyawe none uzocuja gusaba ngo usubire muhira ngo mama ngo umwana yagwaye urabibona vya bindi byose abahungu baba aventurier bagira no mariage si aventure aho tuko tuvuga kuvyerekeye abahungu canke se abasore none nk'umukobwa nawe nyene akeneye kwitegura mu vy'uburyo imbere yuko agira mariage urashaka guhitamwo inzu ushaka kubamwo hama bukeye ugaca wimukira mu yindi ushimye gusumba irya yindi yejo urashaka guhitamwo kwambara impuzu yera uno munsi hama ejo ugaca uhindura ukambara iyitukura none guhitamwo kumufasha navyo nyene bigenda uko wahisemwo uno munsi ejo urashaka guhindura ugahitamwo uwundi kaze mu kiganiro cacu uno munsi tuza kuvugana kuvyerekeye guhitamwo kumufasha nibiki wisunga ni ryari uhitamwo nanje kuri micro muri kumwe nani uno munsi tukaba twabazaniye umutumire reka tumuhe kanya yidondore hama co tubandanya kaze murakoze cyane jewe nitwa NIMUBONA Aimé-Joël nkaba nsanzwe ndi umupasteur muri Eglise Life Center ndi umwe mu barongozi b'iryo shengero ego hanyuma nkaba nubatse ko turiko turavuga ivy'urugo nkaba nubatse nkaba mfise n'abana 3 okay hama kubatazi Pasteur Joël niki uvuga gusuma kugira ngo abariko badukurikirana bashishikare kukumenya gusumba watanguye ibango ry'ubwungere ryari okay mfite ibango ry'ubwungere umuntu aba yaritanguye kera kuko ni muhamagaro Imana ishira mu muntu rero nakoreye Imana haciye igihe hanyuma rero uko nagenda nakorera Imana niko nagenda ntahura icimana ikirampamagarira hanyuma rero narabibayemwo muri ishengero rya Life Center hanyuma ariko vyagiye guja ku mugaragaro mu buryo abantu babimenya ko ubu ndumwungere mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatandatu 2022
bisigura ko mumaze imyaka itari mikeya muri iryo bango ry'ubwungere. Ego ndi umwe mu barongozi, nari isanzwe ndi umwe mu barongozi. Ego hanyuma ariko mugabo sinari bwasigwe canke sinari bwasengegwe. Ni nuko bimeze. Amen amen. Nkuko mwejeje kuvyumva turi kumwe na Pasteur Joël, umwe mu barongozi b'ishengero Life Center. Uno munsi rero nkuko nabivuze kare tuza kuvugana kuvyerekeye guhitamwo kumufasha. Pasteur Joël, mbega umusore canke se umugabo ageze kubaka abameze gute? Bon, umusore canke umugabo ageze kubaka tugiye kuraba mu mategeko y'igihugu tukaraba ingene bavuga umuntu akuze ni umuntu aba afise imyaka 18. No kuvuga uyo bavuga ko ageze mu bigero. Ku myaka 18 niho umuntu aronka karanga muntu, niho ashobora gufungwa kuko ufise imyaka 17 naho ufise 17 n'igice ntushobora gufungwa. No kuvuga imyaka 18 ubu uri umuntu akuze. Hanyuma iyo tuvuze rero tuciye turaba mu bijanye no kubaka, no kuvuga iyo nirindi banga umuntu aba agiyemwo. Rero hejuru yuko ufise imyaka ikwiye, ariko mugabo utegeza kuba uri umuntu witeguye, yaba mu buryo bwo mu mutwe, yaba mu buryo bw'umutima, kuko hariho ibintu, hariho ama responsabilité, hariho ivyo ugiyemwo, kuko ibi bintu bijanye no kubaka bavyita ibanga. Nibanga rero bisaba ko uba uri umuntu akuze muri ivyo bice byose. Ego niko umuntu ashobora kubivuga. Mva ubwa mbere na mbere ubanza gukura mu myaka. Ego hama no mu mabanga. Urumva ubanza gukura kubo ukwije iyo myaka. Kuko no muri leta ntibaza ko kwemerera kuja gusinya muri leta civile ngo canke ugira iki ugifise imyaka mikeyi. Ico ni cambere. Ariko mugabo kandi twebwe novuga nti twebwe nk'abana b'Imana canke nk'abantu bazi Imana, hari ibindi bintu biza vyiyongera kuko nibanga. Rero hari ivyo rero novuga nini mu buryo bw'ivyiyumviro, urabibona mu buryo psychique, mu buryo psychologique, mu buryo ivyo byose ifo ko uza kwitegura kuko hari ama responsabilité, hariho ama droit, ariko mugabo kandi hariho n'ama devoir. Rero bisaba kubukuze kuko ejo uzoriha inzu, ejo uzovuza abana, ejo bazoguhamagara kuri ibi na biriya. No kuvuga utegerezwa kubukuze nyene witeguye. Ego hanyuma ukabukuze no mu buryo bw'impwemu. Burya iki gikorwa catangujwe n'Imana. Iki gikorwa catangujwe n'Imana. Rero ntidushobora kubaka nk'uko Imana yifuza yuko twubaka tudakuze ngo tumenye iciyumviro c'Imana hanyuma tukigenderemo. Rero bisaba yuko ubukuze mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu. Ego nkuko mwejeje kuvyumva, kugira ngo ubashe kubaka bisaba ko uba ukuze. Dusomye muri Bibiliya Itanguriro igice kigira 24, inkuru ya Aburahamu igihe arungika umugaragu wiwe kuronderera umugeni umusore wiwe Isaka. Mbega iyo umusore ageze kubaka yotuma abavyeyi bamuronderere canke niwe yironderera uwo yishakiye? Okay, urakoze cyane. Ico kibazo kirakomeye cyane, ariko reka ndacishure muri ubu buryo. Aha tugiye kuraba ivya kera ngaho tukaraba ngaho muri Bibiliya, no kuvuga aho mu mico n'imigenzo ya hariya nyene Israeli, no kuvuga ico gihe umuvyeyi niwe yaronderera umugore umuhungu wiwe. Kandi ugiye noneho reka tureke kuja hiyo kure muri vya Bibiliya ngaho, reka tuje ngo ngaha mu Burundi. Hajya aha mu Burundi kera ntavyo nabonye, ariko mugabo naravyumvise kandi twaranavyize no mu mashuri. No kuvuga umuvyeyi, umupapa niwe yaronderera umuhungu umugore, niwe yamuronderera umugore. Hanyuma uwo muhungu, ariko mugabo hari ibimenyetso byagaragaza ko yakuze. Hariho nk'akarorero notanga, hariho kuba yarubatse inzu muhira. Ahejeje kubaka inzu, no kuvuga ni ikimenyetso cagaragaza yuko uwo muhungu yakuze.
hanyuma papa rero niwe yaca yiyumvira kumuronderera umugore. Rero aho rero no kuvuga ni muri iyo mico novuga ni mico n'imigenzo y'ibihugu canke y'abantu. Rero nuko vyari bimeze, ariko mugabo ndabigarukanye ubu siko bimeze. Mu bisanzwe umuntu niwe yironderera umufasha, kuko twumvise yuko ari vy'abantu bakuze. No kuvuga mu yandi majambo ni wowe utegerezwa kugira iyo initiative, ukumva yuko bikwiriye canke hageze yuko bikora, akaba ari wewe wijana. Kandi mugabo noneho reka ngaruke kuri iyi nkuru turiko turavuga muri Genèse chapitre ya 24. Ugiye kuraba muri verset ya 57, ugiye kuraba aho ego baratwereka yuko Eliezer ariwe yagiye kuronderera Abraham atuma Eliezer. Mugabo ugiye kuraba muri nani iyi verse ya 57, urabona umukobwa baramubajije kugira ajane na Eliezer, baramwibarije, bamubajije gute. Reka ndayisome kumbure turashobora kuca. Bavuze verse ya 57 batubwira ngo hinge duhamagare uwo mwigeme twumve irimuva mu kanwa. Urumva? Yes, urumva baramubajije. Uvyumvira kwiki nituwave tukujanirana. Urabibona? Donc rero quelque part biragaragaza yuko sagahato, ariko ni ciyumviro kiva mu muntu. Ni ciyumviro kiva mu muntu. Rero ni vyiza yuko atakintu na kimwe kigusunika, atakintu na kimwe kiza kikubwira ngo rongora. Pasteur si waza kukubwira ngo rongora. Profete nanaka si waza kukubwira ngo rongora. Urabibona? Akagusunika. Abavyeyi si baza kukubwira ngo rongora. Urabibona iyo umuntu akuze mu muco w'ikirundi, yamaze gukura, dufate nk'abagaheza n'amashuri, baca batangwa bakuvuga ngo nta kindi gisigaye, ngo urabizi ngo ucuduha icupa. Urabibona? ngo none nguce wibwira rero ngo binyarutse rero. No kuvuga ugasanga rero bariko baradusunika, ariko mugabo iciyumviro cyo kubaka ugwawe kiva mu mutima wawe, kuko ni Imana iza igashira mu ico ciyumviro mu mutima wawe, hataragira ntihaba haragera. Ego rero muri ico gihe nk'ubu tuvuga duti ndabishatse, gushaka umugore cyangwa se gushaka umugabo. Rero muri ico gihe point de vue y'abavyeyi irakenewe. Point de vue y'abavyeyi mu bisanzwe uravyumva. Abavyeyi urashobora kubahanuza, sivyo? Urashobora kubahanuza abavyeyi, urashobora kubahanuza, ariko mugabo jewe ku bwanje abavyeyi ivyimviro vyabo sivyo nza guhagarara ko cane, kubera umuvyeyi yiyumvira nkuko avyumvamwo muri we. Uravyumva? Avyumvamwo nkuko we avyumva muri we. Aza kuguhanura bihagaze kugo ingena bibona muri we canke ingena avyumvira. Nimba umuvyeyi uri umuvyeyi ukaba ushira imbere ibintu, aza kuguhanura kuza kurondera umuntu afise ibintu, sivyo? No kuvuga wewe nimba wakunze umuntu adafise ibintu, araza kukubuza kuja kurujya muntu, oro ni we wakunze. Urumva? Rero no kuvuga ikiyumviro ca mbere no kuvuga ni ici wawe. Abavyeyi wo babwira, ariko mugabo burya sibo bazokubakira, kuko n'igihe uzogira mariage bazoguherekeza, hanyuma ujya munsi bahejeje ama reception n'ibiki vyose bace bagusezera, ubugiye gutangura rero urwo rugendo rw'iwawe. None urumva sibo bazokubakira. Uravyumva? Rero ni iciyumviro rero gikwiye kuva muri wewe cane. Uravyumva? Hanyuma ico ciyumvira akaba ari cukorerako, kuko nta ushimira umugeni uwundi. Jewe mfise ingene mbona, uwundi afise ingene abona, uwundi afise ingene mbona. Rero jewe nimba numva mu mutima wanje ari Amina, nkaba ari nkikundira, nkavuga nti je nikundiye uyu, nuwo nyene nikundiye. Abavyeyi baza guherekeza ico ciyumvira, kumbure gusa babonye kumbure hari ibintu bitameze neza, barashobora kuguhanura, ariko mugabo urumva je uwo niwe nikundiye. Ego kumbure gusa babonye kumbure hari ibintu bitameze neza, barashobora kuguhanura, ariko mugabo urumva je uwo niwe nikundiye. Ego
nkuko muhejeje kuvyumva nawe ushimira umugeni uwundi. Ego. Abavyeyi bashaka kuduhanura gusa Ego. mugasibo bakwiye kuduhitiramo. Ego. Pasteur Joël dusomye muri Genèse canke se itanguriro igice kigira 24 umurongo ugira 10 wa 10 igihe wa mushumba canke se umugaragu wa Aburahamu aja gushakira Isaka umufasha ntiyagiye imbokomboko. Mbega igihe umusore agiye gushaka umugeni yogenda yitwaje iki canke yo kwitegura gute? Aha tuje muri iyo context mu bisanzwe ni vya bindi nyene bijanye n'imico, uravyumva n'imigenzo y'abantu ngene basanzwe babayeho. Mu bisanzwe ni washobora kugenda ugiye kuraba ugiye kurondera umugeni ico gihe ngo ugende ugiye imbokoboko, wategerezwa kugenda ujanye ikintu. Kera hari ngaha mu gihugu cacu ubu sinzi ko bikiba, ariko kera twaravyumva yuko hari ico bita uruvugano. Hari ico bita uruvugano, no kuvuga doko nico kintu ugiye utwaye ubwa mbere ugiye kuraba uwo mukobwa umuha nka kado. Aha naho rero Abrahamu arungikanye uwo mugaragu wiwe canke uwo mushumba wiwe Eliezer ngo yamuhaye ibintu by'agaciro, akabari ko kugira bagaragaze ufite berekane yuko ntituva mu muryango mubi, tuva mu muryango wifashe. Uravyumva, tuvuye ahantu, uravyumva. Rero nivyo vyabigaragaza. Rero ariko mugabo ndashaka ibintu urashobora kuba wifise, ego ni vyiza, ariko mugabo kandi ibintu sivyo biza imbere. Burya kwitegura ni mu mutima, kwitegurana cane cane mu mutima. Tora tuvyumva rimwe na rimwe ukaza wumva umuhungu uko agiye kuraba umukobwa atwara imodoka, kumbi iyo modoka niyo yatiye. Uravyumva? Donc no kuvuga urashobora kugaragaza ibintu mugabo utari vyiwawe, urabibona, ukerekana yuko uri umuntu wa grave ariko mugabo utari wa grave, ari ivyo bintu byose ari vyo bagenda baragutiza. Urabibona, urashobora kubikora ugomba kwimpressiona. Rero nibaza yuko ukwitegura gukomeye cane ni mu mutima. Mbega koko urakeneye kubaka, hanyuma kandi hejuru yo kumva ubikeneye, mbega urakeneye kubaka nk'uko Imana wumva ishaka ko wubaka. Hanyuma ikigira gatatu, mbega uwo muntu mwubakana koko niwe wamwihitiyemo, uramushaka. Uravyumva? Rero muyandi majambo ni witegura mu mutima, hanyuma uja niyo simplicity. Jewe ndakurikirana ingo cane kandi ndigisha n'abagiye kubaka. Ikintu nama ndiko ndababwira ni iyi periode ya fiançailles, ni periode yo kumenyana, ni periode yo kudafentana, kuko abantu muri fiançailles hari gihe bafentana. Urabibona, ukaguma werekana. Narumvise agakuru k'umuntu igihe cose umuhungu agomba kuja kumuraba uwo mukobwa yaca iwabo akaja mu yindi quartier nziza. Urabibona, ku nshuti. No kuvuga n'igihe cose yamubwira ngo ubahe, yamubwira aho hantu. Urashobora kwibaza. Donc no kuvuga hanyuma umuhungu aza kubidekuvra mu nyuma ko aho si iwabo ni hariya. Donc urumva quelque part ubu kubera ki ubakira ku binyoma, ifo kuvugana ukuri. Hanyuma genda ukuri. Nimba kubenga akakwanka nta kundi, ariko mugabo ntuze gufenta uze kwerekana canke ujana ibintu utafise. Oya, ibintu sivyo biza imbere. Ariko mugabo hariho ama peuple usanga ariko bimeze mu mico yabo, kuja kuvugana n'umukobwa ubwa mbere ubanza kugaragaza ikintu kigaragaza yuko vraiment uri engagé. Ndiyangaje kuvugana nawe kandi ngiki nikimenyamenye, ni ikindi kintu ndakizanye. Aho nyine dufatiye kuvyo mwajije kuvuga, nk'umusore atagira akazi, nawe nyine ashaka kuvuga ati jewe rero ngira nubake, adafise ama source de revenu. Jewe nukuri je simpanura umuntu ko yoja kugira mariage, na cane cane abahungu, kuko abahungu urumva niwe mutwe, urumva niwe dépense niniya. Urabibona, nizo dote n'ivyo bintu byose, urabibona byose bihagaze kuri we. Je sinza guhanura abahungu ngo bijemwo, kiretse ari Imana yabivuze ku gatwe kiwawe, yabikubwiye, kuko hari igihe Imana ishobora kukubwira ati vazi,
uravyumva ariko mugabo je simpanura abasore yuko baza kwiyaventura uravyumva na cane cane vyitwa entre parenthèses ngo ni mu kwizera oya hari gihe twizera mugabo atari ukwizera kwa kundi Imana ivuga urayibona kwizera hari gihe twizera tukarindira ko Imana ibitujanamwe ariko mugabo jewe ndahanura ko umuhungu abanza akarondera kuko navuze yuko ari vyo abantu bakuze ejo umwana azoja kwa muganga chaque jour ku munsi bazogusaba ratio none uzora umugore uje kumwicisha inzara oya umwana niyagwara bizogenda gute byose ivyo ni vyawe none uzocuja gusaba ngo usubire muhira ngo mama ngo umwana yagwaye urabibona vya bindi vyose abahungu baba aventurier bagira no mariage si aventure oya itegure muhungu ni witegure urabyumva witegure mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'umubiri mu buryo bwa finance kuko ibisi si vy'abantu bagize babana bakiri bato kuko hariho ama responsabilité hari bizoguhamagara bikuremereye bifata uburyo bishaka uburyo simvuze ko uzogira ama miliyoni ariko mugabo juste ibisanzwe le minimum ubu bifise uvuga uti vraiment tuzobaho nta kibazo tuzobaho uwo mubakanye niyaba yakwemereye yuko mujana n'urwo rugendo ni sawa ariko mugabo ndaguhanura yuko banza urondere n'ivyo vyibanze vyankenerwa ego aho tuko tuvuga kuvyerekeye abahungu canke se abasore none nk'umukobwa nawe nyene akeneye kwitegura mu vy'uburyo imbere yuko agira mariage jewe nibaza yuko jewe turavye kino gihe ingene ibintu bimeze ubuzima burazimvye sivyo ubuzima burazimvye umuhungu siwe yorondera wenyene n'umukobwa kuko urabona ubu twese turaja ku mashuri umuhungu araja ku ishuri umukobwa akaja ku ishuri no kuvuga amahigwe namwe kuri bose rero nico gituma ibisi ndiko ndabihamagarira gusa abahungu ariko n'abakobwa nabo nyene kuko urumva numufasha no kuvuga raje gufasha nawe ategezwa gukontribuer quelque chose kuko urugo ni gwanyu urugo ni gwamererwa neza mwese muzomererwa neza rero umuhungu si akwiye gufurnisa effort niniya ngo urabibona ariko mugabo wewe wiyicarire ubone yuko uburyo bw'iwawe naho wowe bufise umenga ntibuza gukontribuer kubw'urugo rwawe nico gituma rero mpanura n'abakobwa ni murondere mwa bakobwa ni murondere rondera ibizobatunga igihe nimwaja mu ngo zanyu namwe mugira ico muba mwaratanze canke mwarazanye kuko nivyo niteka ku mukobwa ego mba urugo ni babiri mba twese turakontribuer umwazanibuye undakaze nuko bimenze ubu buzima burazimvye ubu buzima umumu wese aronderera hari undakaronderera hariya tukazana tugashira hamwe nuko bimeze urabyumva ariko simvuze yuko bidashobora gushika ugasanga umugore ntakora cyangwa umugabo ntakora ivyo ni buzima ariko mugabo mu buzima busanzwe twese reka turondere ego nkuko muhejeje kubivuga Pasteur Joël dusomye muri Genèse cyangwa se itanguriro igice ca 24 murongo gira 12 ego wa mugaragu wa Aburahamu yarasenze Imana ibashe kumufasha guhitamwo neza mbe birakeneye ko dusenga kugira ngo duhitemwo neza ndakubwire ahubwo ico jewe kubwanje nico kintu kiza imbere y'ibindi imbere yuko ufata n'intambuko yo kuja kurondera urya muntu kubera mu bisanzwe burya icimviro c'Imana nico gikonta gusumba ibiviro vyacu ndashobora kuba nifuza kurongora hanyuma nkaba nanashimye wanashaka umukobwa sivyo jewe namushimye ariko mugabo eske Imana niwe yifuza yuko ari wenza kurongora urashobora gusanga icimviro c'Imana rero gitandukanye n'icimviro ciwanje nico gituma twebwe nk'abantu bubaha Imana bakunda Imana uravyumva kuko wibuke yuko n'urugo
urugo ni Imana yagwitangurije urugo ni Imana yagwitangurije rero si nkwiye rero kuvyinjiramwo nabanje kumva neza nakekeranya yuko Imana hari ikiri kirabimbwirako rero mu masengesho donc il faut gusenga iprobleme gusa abantu bafise nuko baza gusenga bamaze no gukunda rero biragoye gusenga wamaze gukunda biragoye gusenga wamaze gukunda kubera iki kuko uguma utumbereza amasengesho kuri wa wundi urumva Imana rero ni ivuze ngo mure kurya ngo fata uwundi ntibiza gukunda kuko wamaze gukunda umutima wakunze biragoye yuko uza gusenga neza rero nico gituma mpanura utaranavyinjiramwo tangura gusenga ubuti Imana sinkeneye guhusha umufasha wanje sinkeneye guhusha ukabisengera hanyuma muri uko gusenga amasengesho aragenda aradisqualifia akagenda arakuramwo abantu ivyiyumvira Imana ikagendera guha igutumbereza kuri bantu rimwe na rimwe rero murabizi yuko Imana iravuga iratubwira twebwe nk'abana bayo iratubwira rimwe na rimwe izo nakumvisha ikaguha amahoro ukumva muri wewe uravuga uti uyu muntu arampa amahoro je vraiment uyu muntu numva umenga ukumva hari conviction muri wewe icemezo muri wewe ukumva nuko yavuze nuko nyene canke rimwe na rimwe ugasanga biciye muri abana bariya Imana igakoresha bakavuga ati yewe uri ndazi uri kurasenga Imana numvise imbwira urya urabibona ugasanga ibiko bigenda gute donc ivyo vyose bitangurira mu masengesho rero Pasteur Joël rimwe na rimwe usanga umusore cyangwa se umugabo yagiye kuresha umukobwa ashaka kumubwira ati ngo jewe Imana yarakunyeretse ati ngo uzombera umugore aho babwira iki rero ibi kenshi fete nivyo vyama bituma bizana ibikomere no guhemukirwa ama deception menshi kuko urumva ntushobora jewe Imana irashobora kumbwira sivyo Imana irashobora kumbwira kandi koko bikaba ari vyo atari ukwigirisha nkumva neza yuko Imana yambwiye ariko jewe sinza kubikumvisha wewe sinza kukuconvaincre uravyumva ngo ndakubwire ngo ndabikwinjizemwo hanyuma ndagusunikira gufata ingingo uravyumva ahubwo bimubwire muri simplicité bimubwire ti jewe vraiment numva no kubwira kino kintu numva mu mutima wanje ibi nibi rero nawe ndaguhaye umwanya genda nawe wumvirize ico umutima ukubwira genda ubaze Imana kuko burya Imana nimba yabishize mu mutima w'uyu no mu rugira aza kubivuga kuko kenshi rero Imana itegerezwa kukumvisha yuko uyu muntu namubwiye ariko mugabo na wewe ndabikubwiye kugira ufite ntihagire ntuze kukekeranya na gatoya nako kundi kwa Maria na Joseph c'est ça exactement nivyo rero tanga umwanya yacuzana iterabwoba ryo kuvuga ngo Imana yambwiye okay yabikubwiye kandi très bien turavyubahiriza ariko nuyo ugiye kubwira erega nawe Imana iramubwira muhakanya rero ntumusunikire mu vyo atarumva muhakanya hanyuma kumbure ejo canke hirya yejo Imana izomubwirako ndibuka jewe igihe nagira nariko ndondera umufasha ndibuka jewe Imana yarabimbwiyeko irabimbwirako ariko mugabo sinaciye ngenda marimari urabibona ngo ndamubwira kuko sinumva ningene nabimubwira ngo nze kumuterekamwe ivyo bintu Imana yambwiye ariko mugabo ikiza kugaragaza yuko uyo muntu ari uwiwawe kandi Imana koko yavuze nuko nasanze nawe Imana yarabimubwiyeko yabimubwiyeko apana rimwe apana kabiri none ukuvuga jewe nagiye kuriserura uravyumva nagiye kuriserura ebana ari nko kudendura kandi Imana ifise ingene inabikora ugasanga nyene hageze kuza kubivuga Imana yaramaze no kubimubwira uravyumva rero nuko no gutanga umwanya nta speed ibintu vy'Imana ni bukebuke oya genda bukebuke slowly nta kunigana oya genda kuri ritme yawe hanyuma reka ugende rero hanyuma ugende ufise conviction Imana yambwiye
Amen, Haleluya. amen. Hama Pasteur Joël, Yeah. dusomye muri Genese nyene itanguriro igice ca 24 Ego. umurongo wa 14 igihe wa Mhm. mugaragu wa Aburahamu mu Ego. masengesho yiwe yabwiye Imana Mhm. ibimenyetso cyangwa se amakritère Aha. nk'umukristo Ego. nk'umusore cyangwa se umwigeme w'umukristo Ego. ni izihe critère de base umusore cyangwa se umukobwa akwiye kwisunga hageze ko yubaka muri Bon, shwa yiwe muri shwa yiwe bon hari vyinshi urabona Imana yaturemye dutandukanye urabibona Imana yaturemye dutandukanye turavye nkaha ibimenyetso urumva vyari bihagaze ingene Abrahamu caciyumviro ciwe urabona Abrahamu yarakeneye umufasoni yarakeneye umunyakaranga yarakeneye kubona umuntu ari accueillant yakira abantu neza urabibona yakirana neza yagize iki kandi vyari mu mico yabo bari bakeneye kubona umudamu nk'uyu kandi byari iteka kubona umuntu ameze nk'uko rero burya ibintu canke amakriteri canke ibimenyetso umuntu aba akeneye burya bimuvamwo urabibona burya Imana ifise ingene yaturemye gutandukanye nivyo vyitwa nivyo twovuga mu gifaransa umwe wese afise personnalité urabibona personnalité yiwe uko ameze urabibona hari umuntu urabibona ashobora kuba adakunda dufate adakunda abantu bavugira hejuru urabibona donc nk'uyo mu gihe ariko arasenga ntaza gusenga ati mana jewe urabibona ntaza gusenga avuga ngo mana impuvugira hejuru avuga ati mana jewe urambona jewe nkundibi urabibona rero amakritere aragize ariko mugabo hariho ibintu rusangi sivyo hari ibintu birusangi twese tuvuga tuti twebwe nk'abantu bubaha Imana novuga nti twe dukwiye guhagararako sivyo twe dukwiye guhagararako no kuvuga jewe si novuga nti bimwe reka mvuge bimwe no kuvuga twebwe nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira twebwe Eliezer ntiyagiye kurondera umugeni mu mahanga mu banyamahanga ariko ngo yagiye kurondera uwo mugeni mubi wabo uravyumva duko no kuvuga twebwe rero twe nk'abakijijwe natwe tuza kurondera abakijijwe abo dusangiye ukwemera abo dusangiye uko kwizera sivyo kuko urumva twebwe novuga nti uwo ni wo muryango Imana yadushizemo uravyumva hanyuma ijambo ry'Imana rimwe na ijambo ry'Imana riratubwira mu Bikorini igice ca 6 niho batubwira ngo mbega ngo umuco urifatanya n'umwiza ubibona hari ibintu twese dusangiye dutezo guhagararako apana vya bindi vy'abantu bavuga ngo ya ngo jewe ngo zoca ndamubwira ngo ubutumwa ngo azocakizwa urabibona mbega wewe ntushobora guhindura umuntu wewe ntubishobora mwemuyera ni waza kukonvenka umuntu rero wewe ntuwave wibaza ngo ahubwo riske nuko ushobora gusanga agusumvye ubushobozi ahubwo akagusubiza we muri vya bindi rero ntuzovuge ngo azocakizwa ngo agira iki nibiki vya bindi vyose ariko mugabo twebwe nk'abana b'Imana ijambo ry'Imana riduhamagarira vraiment kuza gucagura umugeni mu bo dusangiye ukwizera muri bo dusangiye urugendo abo dusangiye uwo muco w'ijambo ry'Imana umuco w'abera umuco w'abana b'Imana nuko ba critère de base ku bantu bakijijwe ni nuko batora umwe mu bantu bakijijwe ariko mugabo hejuru y'ivyo hariho n'ibindi bintu bica biza kandi kuko sabakijijwe bose Imana itubwiye ngo tuce twifatanya nabo bashobora kuba bakijijwe ariko mugabo badahuye n'icimana kiraguhamagarira kuzokora kuri nosi dico bita destine urabibona hariho umugabo canke umugore wawe wa destine urabibona mbe urazi yuko ushobora gusanga dufate nk'ubu nk'umuntu afise ihamagagwa reka dufate ntanga karorero
urabibona urashobora kuba uri umu evangeliste dufata aba evangeliste n'abantu Imana ikoresha ukazumva ngo genda uvuga ubutumwa ejo genda uvuga genda hariya urumva n'abantu urumva gahunda zabo nuko nyene Imana izikora urabibona imagine rero ugize mariage okay arakijijwe ariko mugabo ugasanga uyo muntu si wa mudamu wa destine wiwawe urazi yuko ashobora kwica iyo apele yawe urabibona ashobora kwica kuko Imana irashobora kuvuga ngo ubu désormais fata n'umugore wawe n'umuryango wawe ja mu cankuzo urabibona ubu genda mugiye kuzomarayo imyaka 3 urabibona Imana ikavuga ati ubu ndagwaye misi yo kuvuga y'ubutumwa urabibona urazi yuko umugore wawe atari wa destine urazi ko ashobora kuvyanga abati kiriya giputu njanyemo kubera datahura uburemere bw'umuhamagaro wiwawe akavyanga karema alo muri ico gihe ni wowe uza guhitamo swat urumva ko uza guhitamo umuhamagaro canke uza guhitamo urugo uravyumva hariho abantu benshi imihamagaro yabo yapfuye kubwo bifatanyije n'abantu batari kwifatanya nabo uravyumva hanyuma baca baricara no kuvuga ingabire zabo umuhamagaro wabo waramaze kunyohwa kubera iki bifatanyije arakijijwe ariko mugabo si wa mudamu wa destine ahangaruka rero kuri vya bindi nariko ndavuga il faut vraiment kwitonda ugasenga ukumva udakekeranya yuko Imana uwo mugiye kwifatanya koko avuye ku Mana koko Imana ni wiguhaye iki kintu kiri très important kubera twebwe si hari destine hari cimana ivy'Imana urabibona iri kiraduhamagarira gukora urabibona twebwe nk'umugabo n'umugore hari urabibona iyo rero mutari ko murabibona kumwe azobizibira Imana ishaka ivugishe ivuge gute ariko mugabo kubera atavyumvamwo ntavyumvamwo hanyuma azobizibira hanyuma azokuremera urabibona kuko ntari karatahura umuhamagaro wiwawe ariko wiwawe hewe Imana irakubwira hanyuma ugasanga nawe ivyo nyene iri kirakubwira yabimuteguyemo aguma ni amina aguma ari amina muguma mujanana c'est comme ça nk'ubu ari abantu usanga ugiye bariko basaba Imana ati God je nshaka umugore ameze ukunuko haba muri ico gihe cyo gusenga Imana igaca imwereka umusista umwe wo mw'ishengero ari different cyangwa se atandukanye nivyo wewe ashaka tuvuga ati nk'amaforme ari abantu bakunda amaforme ameze ukuntu ugasanga rero umugore Imana yamuteguriye aratandukanye cyangwa se araba nk'abakobwa abigeme bose nk'abenshi bakunda abasore barebare rero Imana igaca imwereka wa wundi nyene atari muri cycle yiwe none yubigenza gute vraiment ikibazo ni ciza ejo igihe nariko ndigisha ibi bintu narabihagazeko naravuze impamvu mbi zo kurongora impamvu mbi rero izo abantu benshi barashobora guhagarara ku bigumbagumba bagahagarara ku mubiri uravyumva ivyo akaba ari byo bahagararako no mu gusaba Imana bakaba ari byo bahagararako cane ugasanga rero rimwe na rimwe kubera ibigumbagumba biragukwega uravyumva kuko nibishobisho ni uravyumva rero ivyo umubiri nawo uranagukoresha urabibona kuko uraza kukwereka umuntu w'amatayi ukumva urabumva kuko ico nico kikwatira ariko mugabo ngira ndakubwire ivyo novuga nti ibintu vyo hejuru cane simvuze yuko ari bibi kuko Imana yaraduhaye amaso tukabona Imana yaraduhaye amaso yo kwihweza tugashima urabyumva yaradushizemo ibigumbagumba vyo kugira iki ariko mugabo hari ibindi biza hejuru na cane cane mu guhitamwo uwo muntu muzobana akaramata urabyumva rero dufate nk'ubu reka ndaguha akarorero wowe urashobora gutora umuntu afise amatayi ukavuga uti Mana ico mu muntu w'amatayi urabibona kubera ukundanye n'ibintu vy'amatayi urabibona hanyuma ejo urumva Imana iramuguhaye kubera uravyumva hanyuma mugabo ejo sindabivuze yuko vyoshika ariko mugabo ntanze akarorero ejo birashitse aragwaye urabibona yamataye yose aranyitse mukanya gatoyi mu mezi 2 mukibana gusa yamataye fini
urabibona ebana asigaye ebana ari skelete ebana wa wundi nawe urabakuze urabibona alors ico kizoba igipimo nimba wamukundiye amatayi kizoba igipimo kigaragaza kuko kubera wamukundiye amatayi hari ibintu bizoza bigaragaza yuko ntukimukeneye urabibona naho rero abagabo bashobora kuca bagera ahantu ukavuga ngo ugasigara abwira abantu ngo ashaka apfe ngo bana urabibona kubera iki kubera nariyangaje mu mutima n'umuntu ariyangaje n'umuntu mugabo kuvy'inyuma ku matayi urabibona visage ngo ndakunda umuntu visage ashobora kugira accident iki visage kaca kimerugo none uzocumuta sisa urabibona tukunovuga nti ego ivyo ni vyiza kuko amaso Imana yaraduhaye ariko mugabo ja au-delà urabibona ikigusunika urabibona kuko amakriteri yose uzosaba cyangwa uzoba wifuza hari gihe ataba ari amakriteri avuye ku Mana urabibona Imana niyiduhitiramo cyane niyiduhitiramo nico gituma tutegereza kuja odera tukaja mu mpwemu tukaja mu vy'impwemu tugasesangura mu vy'impwemu kuko urashobora gusanga mu vyo wasavye Imana ugasanga ni bitanu urabibona mugabo ugasanga nka bibiri nivyo birimwa gusa bibiri ariko mugabo ugiye kuraba ivyo bibiri kuri uwo muntu Imana iguhaye ukavuga uti wa nturogereta mu buzima bw'iwawe sesa nuko rero bimeze Pasteur Joël yego rimwe na rimwe abasore bamwe si bose kenshi na kenshi bakunda gushimikira cyane kuri critère y'ubusugi umukobwa umva ati Mana je nkeneye umukobwa ari vierge umukobwa ari insugi none wo babwira iki bon nibaza yuko bon ni vyiza ni vyiza ariko mugabo mbega none umukobwa uzobimenya gute ko ari isugi amen ico ni kibazo umuntu yokwibaza none uzobimenya gute ko ari isugi kuko umuntu arashobora kukubesha ko ari isugi atari isugi urabibona nimba ico ari cyo utumbereye urabibona urashobora gusanga uwo muntu arakubesha ngo ndisugi hanyuma mugabo uramushikanye mu nzu urabibona hanyuma ntuzoba ukimwirukanye urabibona donc no kuvuga novuga nti ego mu muco w'ikirundi urabyumva no mu muco w'ijambo ry'Imana baraduhamagarira abakobwa ijambo ry'Imana rirabahamagarira vraiment kuzorangura ayo mabanga yabubatse bageze mu rugo kandi n'abahungu nuko mu bisanzwe nuko urabibona ariko nibaza yuko ivyo atari vyo umuntu novuga nti akwiye guhagarara ko cane ego niteka mu gihe bishitse Imana ikakwihera umuntu atararangura amabanga yabubatse ariko mugabo kandi hejuru y'ivyo naho akiri isugi ejo ntazoba akiri isugi uravyumva ntazoba akiri isugi none urumva ubwo busugi bwiwe buzoba buheze urabibona rero no kuvuga jewe nibaza yuko urabibona nibaza ko ubusugi bukomeye cyane n'ubusugi bwo mu mutima vraiment nibaza yuko ikintu gikomeye cyane ari ikintu kijanye n'umutima uwo muntu mugiye kubakana mu mutima wiwe ameze gute mbega imyizerere yiwe niyihe mbega uyu muntu mufatanyira urugendo mufise ukwizera kumwe ivyo numva ari byo bikomeye gusumba kuko muyibuke yuko na Yesu Kristo urabibona ntiyadukunze turaberanda urabibona ntiyadukunze kuberanda kuko urugo ni gitutu ca Kristo n'ishengero Kristo yadukunze turi abantu babi urabibona ntihagaze ngo rumva ngo umaze gukora ngo nta kosa urakora ngo ni wewe nikundiye oya n'uwishe umuntu urabibona tuvuga do no kuvuga quelque part rero natwe tukwiye kurabisha ayo maso ya Kristo urabibona umuntu mu rugendo rw'iwe arashobora kuba yarakubaganye yaraciye muri ibi na biriya kandi ni urugendo nk'uko nawe ushobora kuba waraciye muri ibi na biriya hanyuma mugabo igihe kimwe tubwiriwe ubuntu turakijijwe urabyumva uyo muntu rero nukwiye kumurabira muri ayo makosa muri ivyo byagize ariko mugabo mbega uyo koko
umutima wumeze gute hanyuma Imana niwe ukwegeyeko n'ivyo nta bindi neza sino uzosanga muri buno buzima muri kino gihe ca none yewe ibintu vyaramaze kuparangana urabibona tuka urabibona ni chance gusa ni chance hanyuma ikindi naco ntuzomupima none uzobanza kumupima kugira ubone ko ari subi uravyumva no kuvuga novuga nti n'ibintu nyene abantu bahagararako urabibona ariko mugabo nibaza yuko igikuru kiri important eske Imana niwe yamuguhaye urumva koko ari amina uyu muntu tugiye kujanana koko Imana yamumpaye nanje ndavyumva mu mutima wanje c'est ça rero ariho abakobwa bamwe bahora batinya kubivuga niba bamaze kubikora par exemple haje nk'umusore umufiance akakubaza mbega wewe ni gute bamaze kubikora cyane rero muri iyo mvo yo gutinya ukavuga uti ninamubwira ko bya bindi byarangiye niyo nkunda nka kwa kundi kwa kera ndabigenze gute umva benshi baca babihisha ngahageze mu rugo ati ubwa bundi je byaraheze jewe kubwiwanje bivanye n'urugendo mu aho rugeze uravyumva kuko urumva nibaza yuko kugira umuhungu ashobore kukubaza ibintu nk'ivyo nuko kameme wa mwaremeranyije mugeze kuri novuga ni kuri degré ya fiançailles aho muvuga muti jewe vraiment ndakwemeye nundi arakwemeye uravyumva ariko sinibaza yuko ukiri muri ya periode yo kudraga urabibona nje kuri wewe nje kuri naka kugira numvirize uwo urabibona uwunyemerera nibaza yuko vraiment kubahuka kubaza umuntu ikibazo nk'ico nuko quelque part ivyimviro na wewe vyiwawe hari ibindi biba bitumbereye urantahura hari ivyimviro bindi biba bitumbereye ariko mugabo kugira ushobore kubahuka ubaza ikibazo umuntu nk'uyu nuko kameme uba wararenganye muba mwararenganye iyo ntambuko uravyumva yugutatona muba mwarinjiye mu yindi yukuyangaja muri fiançailles ubu cette fois-ci mufatanyije urugendo urabibona rero umuntu mumaze kwiyangaja urabibona nomubwiza ukuri nobimubwiza ukuri kuko ari uwiwawe akwakira ukuri uravyumva ibi nivyo mpora mbwira abantu bariko bariga urabibona ndabwira ni umviriza ni igihe ca fiançailles ni igihe cyo kubwiza ukuri si igihe cyo nimba waravyaye ukaba ufise umwana yacu umunyegeza uwo mwana kuko uramufise n'uwiwawe uravyumva kubera kuza kumunyegeza ngo nta mwana ufise bivuge nimba kumbure muri conversation mu kuganira kwanyu ariko akubaza ibintu bijanye n'ingene wakubaganye n'ibiki none bimubwire muri simplicité umubwire ivyo waciye mubwire kuko nawe arafise kahise kiyo ashobora kuba ataciye muri ivyo mugabo hariho nibindi nawe yaciyemwo urabibona ashobora kuba yarisha umuntu par exemple none ugira nibisanzwe kubo yarakijijwe yarabivuyemwe yarihanye urabibona donc nuva nibisanzwe ku muntu mufatanyije urugendo hanyuma ni wabimubwira rero akaca avuga ngo bana ngo plus jamais ngo se fini ngujanje nawe biraheze he uyo ntiyari gwawe ahubwo cumushimira uti merci beaucoup ahubwo kubihagaritse hakiri kare kuko wofuma ubivamwo ubu sivyo hako uzobiviramwo waramaze kwiyangaje kuko urya muryango urawinjiramwo ntusohokamo umva ni voyage sans retour turaguherekeza tukaguhezagira ivyangombwa vyose tukabiguha biheze mukambikana ya mpeta mukemeranya urabibona no kuvuga sefino uwo muryango tuca tuwugara hanyuma ntituwugara gusa dushira sinzi ivyo tuza kugarisha ariko mugabo ni aller sans retour nuza kuvuga ngo narihenze vya bintu no voyage sans retour ashimwe kuvyumva kuba ni voyage sans retour rugo ni babiri mumenye kubwizanya ukuri mukiri muri fiançailles exactement voilà yego muri Genèse 24 aho nyene uwo mushumba wa Aburahamu yaragerageje Rebeka
mu kumusaba amazi be ni vyiza ko umusore canke se umukobwa yopima uwo muntu akeneye ko bubakana n'ibipimo canke se amatest kugira ngo amenye agira icemezo ko ni wa wundi nyene nasavye Imana urumva novuga nti ibi rero reka ndabisigura uko nivyo vya binini ariko ndavuga ofeti hari urugendo rwo kurondera uwo mubakanye ni intambuko hariho intambuko d'abord yo kurondera uwo mubakanye uravyumva iyo ni intambuko ya mbere ariko mugabo hariho intambuko igira kabiri ijanye no kuba yakwemereye mu kuba mutanguye iyo ugo rugendo rwa fiançailles urumva rero nibaza yuko intambuko iyo ariyo yose irafise ibipimo vyayo urabibona irafise ibipimo vyayo rero no kuvuga iyi ntambuko ijanye no ya mbere mu gihe mutaremeranya uwo muntu hari ibimenyetso bizogaragaza ko kuko ari wiwawe canke atari wiwawe uzonabibona sivyo ariko mugabo kandi hariho n'ibimenyetso bindi bigira kabiri bizogenda bigaragaza yuko uyu muntu mwaremeranyije kandi vraiment uyu niwe mugiye kugira mariage bizogaragaza kuko ni vya bindi nyene tugaruka hahandi ni kuko akubwizana ukuri urabibona niyo tuvuze kubwizanya ukuri hariho rero no kutigirisha hariho no kuba wewe uravyumva kuba wewe urabibona hari gihe abantu muri fiançailles unyegeza ishavu ryawe urayo ukaza kuri nyegeza kugira ufite ntaca guheba kubera azi ngene ushavura ariko urabizi kufise ishavu urabibona tukuno yaguhemukiye mwereke ko washavuye mwemeranyije ikintu hanyuma ntiyakikora mwereke urabibona donc iyo hari ama épreuve mu rugendo rwose hamari ama épreuve hamari ama test uyu nawe rero kumburi test yiwe yariye ico yashaka kubona cari ico uravyumva ariko mugabo umumo wese arafise ivyahagarara kakavuga ati kameme iki kintu sha kirerekanye ko yuko uyu muntu ari wiwanje kwe uravyumva umumo wese rero nukwitonda gusa ukabona uti mbega ebana ibi bintu nuko mva mu rugendo muri urwo rugendo ya pré-mariage tuvuga haba huzuyemwo amatest n'ibintu bisanzwe mariage hoho mumaze kugwinjiramo pré-mariage exactement hamariho ntivyama bigororotse iyo abantu batariko barigirisha urabibona iyo abantu bari authentique bavuganye ukuri ntibigirisha urabibona uba wewe hanyuma nkaba jewe nukuvuga quelque part nimba hari ikintu nashimye ndasa kukikubwira sheri nukuri iki kintu sindagishimye sheri nukuri wambabaje sheri nukuvuga izo ni épreuve urabibona nukuvuga hama hari utuntu tuza kugaragaza ko uyu muntu naho yoguhemukira biraza hari ibintu biza kugaragaza ko uyo muntu mufitaniye urugendo nukuri ntimuza kubivamo habaza kwihanganiranira uravyumva duko hari ibintu hanyuma hari ibindi bintu nyene biza kugaragaza yuko uyo muntu agukunda yifatanyije kuri wewe atawundi hari ibindi hari ama épreuve rero ni urugendo rw'amarutumbereye ariko hari ibimenyetso bigaragaza yuko vraiment koko uyu muntu n'uwiwacu ego par exemple ariho abasore canke se abakobwa bakunda gusaba abo bakundana ati nka test bwa mbere abigira nka test ati mbega turashaka kurangura amabanga yabubatse rero nyamukobwa au début ashaka kwanka hama wa musore ati bwa bundi umukobwa niwe mbwa de fa nyamukobwa ati ko ndamukunda reka ndavyemera rero ico gikorwa cyangwa se ico gipimo kica kibabera nka source yo kugwa nyamuhungu au début yabigira nka test kugira ngo apime wa mukobwa mugabo fin de fin nyamukobwa nawe nyene ni tentation la chair est faible nko bavuga mu Faransa umubiri ufise intege nke umva bica bibabera n'icaha none mubabwira iki iyo nk'izo test zirakenewe cyane no nibaza yuko nibaza yuko ivyo bidakora abakijijwe nukuri urazi deja urumva no kuvuga
uzanye tentation ku muntu mufataniye urugendo umuzaniye tentation urumva wewe mu yandi majambo ni nko kuri kurakora ugira ukora ibizira kuri wewe d'abord deja kuza kumubwira ngo turangura amabanga yabubatse wowe uzi yuko uri umuntu akijijwe deja kuvyubaho ukanabivuga deja quelque part si teste si no kuvuga quelque part hariho na une partie ya vérité muri wewe nukuri kuko ibibogaboga mu mutima w'umuntu ivyakanwa katura burya navyo ngo nariko ndigirisha ngo nariko urabibona hari igihe abantu bagira ngo nariko ndablaga uza kublaga muri iyo domaine tu vois hanyuma hejuru y'ivyo urumva urikura urakinisha ibidakinishwa uravyumva kukinisha ibitari ikinisho hanyuma kumukobwa naho mwabakobwa mwe muriko muranyumva ndabinginze ni ukaba ukijijwe ukaba uzi ko wubaha Imana hagarara kuvyo wemera uravyumva umuhungu siwe yotuma uza guhemukira Imana wizeye umuhungu si waza kugutuma uza gucumura urayibona ngo ugendere mu nzira zitarizo umuhungu si waza kugutuma urenga kuvyo wiyemeje ugahemukira Kristo uravyumva rero nukuri mwabakobwa mwe hagarara kuvyo mwemera hanyuma niyabivamwo uramureka gende uyo ntiyari gwawe uwi wawe ntaza kugucumuza uwi wawe ntaza kugutanta uwi wawe ntaza kukubwira ngo mukore ibi na biriya bihushanye n'ijambo ry'Imana rivuga ariko uwi wawe ahubwo akubwira ngo sheri oya nukuri kirazira nuko uza kundaba mu cumbi wanje kirazira sheri oya tuzohurira ahandi jewe wanje no kuko tuhava ducumura ku Mana yacu sesa uwi wawe ahubwo akujana akagutumbereza ku yindi ntumbera akakujana akwereka inzira y'Imana sesa uyu muntu rero azoza mwabakobwa mwe azoza gutumbera urabona motife ngo ni kubera ngo wamwemereye ngo numusheri wiwawe hanyuma akakujana muri ivyo vyaha nukuri ahubwo uzoca ubanza ufyonde pause uhagarika uvuga uti plus jamais umwankiri kirazira no ifo ko twonora Kristo ifo ko twonora Imana yatugize ico turi abana b'Imana ico tegeza kugihagararako hejuru y'ibindi bindi vyose hewe Imana itabishatse uyo niyo gutwara amen kandi ushobora no kumwemerera mukabigira ivyo bintu hanyuma akaca guheba none ungutsiki yakuboneye ubusa uratakaje utakaje mu buryo bw'imwemu utakaje no mu buryo bw'umubiri kuko uramutakaje bikaba biheze vyose hanyuma hejuru y'ivyo ukaca uhemukirwa deception ibikomere nico gituma abantu bama bagira ibikomere kubera kuza kugururira umutima wawo uwo muntu ukamwereka ubwambure bwawe no ntiyaragera gushikaho muzokwemeranya mukambikana impeta ujya munsi umva kirazira kurangura amabanga yabubatse avant mariage ivyo ni vyabavyemerewe ego praise God amen hama nko mu gihe ufise umukobwa canke se umusore mukundana be ni vyiza ko ukomeza canke se ubandanya kumusuzuma bon ego ni vya bindi nyene ni kwa kugenda bon sinovuga nti kuko nibaza yuko no mu buryo d'abord bwo kwiyangaja umaze kuvuga uti vraiment uyu muntu dusangiye urugendo mukaba mwemeranyije mukinjira muri iyo periode ya fiançailles burya kenshi uzosanga uwo muntu waramutohoje ko cane kenshi uzobiraba ntupfa kumwemerera kuko nico gituma uzoskumva rimwe na rimwe abahungu bakakubwira ngo ebana je naramubwiye ngo yambwiye ngo mbe ndarindira niyo periode ya etude abari karakwiga ariko abantu bageze ku rugezo rwa fiançailles kenshi uzosanga nivyo vyo kwigana bigenda bigabanuka ariko niya periode gusa
ataco guhishanya cyo kuvugana ukuri ariko ibintu bijanye n'ibipimo n'ama épreuve uba waravyize kandi uba waramenye neza vraiment udakekeranya yuko umuntu mukuye kujanana atari ari vya bindi vya kweri atavyo kwigirisha iyo periode ni ya periode yo kuvugana ni ya periode yo kumenyana gose ariko ibijanye n'ama étude kugendura mwiga ubaza higa ugira iki ibyo uba warabirenganye kuko ugeze ku rundi rwego rwa engagement ego nk'abantu bamara nko muri fiançailles imyaka 7 imyaka 7 cyangwa se 10 bo babwira iki abo nabo sinzi icyo baba barindiriye ntaco nzi kuko sinzi ko baba barindiriye Imana yonyine yivire mu ijuru imanuke ibabwire ngo rongora uravyumva nukuri kugira imyaka ya fiançailles ingana gutyo navyo si vyiza no nukuri si vyiza urabibona ariko mugabo kandi naho nyene no kuvyihutisha mu mwanya muto yuko zomba ngo haciye amezi 3 tumenyanye ukazomba ngo bamaze guplanifia mariage nivyo si vyiza hari ama accident aza ku nzira yawe kubera ikintu mwafashe umwanya ukwiriye uravyumva nico kimwe rero n'abantu bateba burya gutebana muri fiançailles no kwijajara cyane kuko umwasi arashobora no kubikorerako urabibona kubera haragera n'igihe mumenyerana cyane mugasigara mwitana nk'umugabo n'umugore kubera fiançailles urumva byaracitse normal nibisanzwe kuko urumva haciye imyaka muri kumwe kivuga hanyuma kubera rero mumaze kumenyerana cyane musigara mwiyita umengana umugabo n'umugore ku buryo rero hariho n'ibintu musigara musuzugura mugafata mineneko urabibona donc mu yandi majambo nuko rero fiançailles ndende Satani ashobora kuyikorerako ugasanga muri ko murakora ibizira ivy'Imana itabarekuriye utujuva uranaho donc rero nivyo rero raba igihe gukwiriye kitari cihuta cane ariko mugabo kitari na kirekire cane ivyo bintu mubikore bive mu nzira muje ku yindi ntambwe rero kubana karamata ego amen umva fiançailles igizwe n'imyaka myinshi si vyiza oya si vyiza buri umuntu ufata igihe kingana iki jewe kubwiwanje ku bantu nyene nguma mvuga abantu bubaha Imana uravyumva urabona bari ku murongo sivyo niko novuga nukuri umwaka urakwiriye burya umwaka urakwiriye kugira uwo muntu uba uri suri vraiment yuko mugiye kujana n'urugendo kiretse hariho izindi impamvu zitumye mudagira mariage kuko harashobora kuba impamvu zijanye n'uburyo par exemple uburyo bukaba butaraboneka mukavuga ati reka tube turarindira urabibona cyangwa ugasanga hari izindi impamvu ugasanga uwo mukobwa nawe wamukunze kuko uraciga uravyumva araciga hanyuma mukavuga tuti reka rero kubera mbona n'igihe no gutwara ntashobora kuba mfise uburyo bwo kugusomesha ibintu nk'ivyo reka tube turarindira ubanze uheze amashuri gutufata urabibona abavyeyi kumbure babe barakurihira uburoraheza hanyuma nanje mbe nditegura ugasanga iyo fiançailles iramaze imyaka 2 imyaka 3 urabibona atari muri izo ka urazijanye n'ubuzima ariko kweri uburyo murabufise murabona ko ibintu mushobora kubikora atakibazo bikore inyuma y'umwaka muwa mwamenyanye inyuma y'umwaka muwa ubufise conviction inyuma y'umwaka hari vyemeza ibi na biriya bituma neza vraiment udakekeranya yuko uwo muntu ari uwo kufatana muri urwo rugendo mubikorere bive mu nzira sivyo kugira ni mwugururire Satani mu mwaka mwugururire hanyuma yinjire atangure kubikorerako atangure kubereka yuko n'umugore n'umugabo uribona hariho n'igihe uzowumva nyine abantu bakiri muri fiançailles atangura kumva umuntu asigaye avuga ngo umugore wanje uribona ngo rega ngo ujye n'umugabo wanje ntiharagera ko yitwa umugabo wawe ntiharagera ko yitwa umugore wawe uribona kuko Imana ntirabahezagira ngo mwambikane impeta abavyeyi babaherekeze urumva abakozi b'Imana babahesengere no ivyo ntibiraba rero ubu no
no aracari umugenzi wawe apana rero iyo utanguye kuvuga ngo umugore wanje ngo umugabo wanje rero na vya bindi vyose mushobora kwisanga vyabaye kandi bitarekuwe iyi ni danger ikomeye cane yego il faut vraiment kubikura munsi praise God bakozi muko muradukurikirana fiançailles y'igihe kirekire si vyiza nimutinye mariage yego nimiburi mugire nk'umwaka hama muce mwinjira muri mariage rero pasteur sabwe nka namwe murubatse murashaka kuduha inahe gufiya cane ukungene mwebwe byabagende muri ico gihe muri ico fiançailles gushika mwubaka jewe nagize mariage nk'ijiju n'imbere yaho urumva je nagize mariage muri 2009 2009 no kuvuga ico gihe jewe nari namaze gukizwa urumva hanyuma jewe ndi umuntu ko nsanzwe meze ndi umuntu iyo yinjiye mu kintu aracinjiramo sivyo jewe ugukurikira Imana kwanje jewe ndakuvanga je ndinjira afo urumva rero jewe rero no guhitamo kwiwanje novuga nti kuca kwaroroshe kubera iki kubera jewe ndi umuntu mparanira relation yanje n'Imana jewe rero mu musore bw'iwanje jewe nari nsanzwe ndi umuntu ari ku murongo hanyuma mugabo kandi arondera Imana asenga hanyuma jewe rero kubera uko kuntu nkunda nanje nkunda gusenga numva umenga ndakeneye umuntu akunda gusenga hanyuma rero uwo turi kumwe ubu muramutse abato nimba ariko arankurikirana hanyuma dusanga duhurira kuri ivyo nyene vyo gusenga yego kenshi nakunda kuba ndiko ndasengera muri Minevame hagati ya saa 6 na saa 8 amasengesho bavyumva ayo rero nayo yakunda cane hanyuma nawe bihurirana nawe yakunda ariko ico gihe urumva ntiyari bwabe sinari bwamenye ko ari wazombera umugore ariko mugabo jewe mu gusenga kwiwanje navuga ni vraiment je ndakumana icoma umugore abona uku ndiko ndavyumva nawe bariko avyumva tube muri atmosphere yo gukunda Imana yo kunywana n'Imana yo gushaka Imana urabibona yo gukorera Imana kuko numva no gukorera Imana vraiment uravyumva hanyuma rero nuko sinari nzi yuko ari wazoba umfasha ariko mugabo twarahurira muri ivyo vyo gusenga hanyuma hejuru yuko duhurira mu vyo gusenga yaba hafi yanje uravyumva ariko sinari bwigire nibaza ko ari wazombera umufasha ariko mugabo muri kwa kundi vya bindi navuga irifo kubanza gusenga kubwira Imana iguhe direction ikubwire ikumvishe ivyo ibintu ngene biriko biragenda hanyuma igucagurire niho rero mu mutima wanje numva nanguye kumukunda nanguye gukwegegwa kuri we uravyumva jewe nkibaza ngo nibigumbagumba ariko mugabo plus mbaza Imana nkumva yuko kweri vraiment mu mutima wanje ni Amina ampaye amahoro menshi urumva donc rero uko nasenga niko namusengera kugira Imana rero namuvugishe nawe rero naho hageze igihe ndabimubwira ariko mugabo nawe Imana yaramaze kubimubwira hanyuma rero muri 2009 rero tuca tuvyisangamwo vraiment hanyuma vya bindi nariko ndakubwira nti kuba ufise umugore wawe cyangwa umugabo wawe wa destiny ubu ndazi neza ntakekeranya yuko Imana yampaye umugore wanje wa destiny kuko ibintu tuvyumva kumwe ugukorera Imana tuvyumva kumwe urabibona nukuri vyose tuvyumva kumwe amasengesho twama turi kumwe turi muri departement ya intercession twese twarazanye igicaniro mu nzu y'Imana muri life center hagati ya saa 6 na saa 8 twaragishizeho tuvyumva kumwe twama turi kumwe donc ndatahura yuko nukuri n'Imana yamumpaye vraiment amen hanyuma nkaba nifurije abari muri ugo rugendo vraiment Imana ikwihere uwo
vraiment uvuye kuri we kwera imukwihere n'ukuri biraryoshe ibica biryoha ubuzima bukaryoha mukaba mu buzima bw'umunezero nta kindi bica biguma nyene biryoha ni Saint-Valentin misi yose biguma biryoha ubu tumaze imyaka 13 imagine 13 ariko mugabo sindogreta biguma biryoha sinicuza vraiment Alléluia. Amen. Amen. Pasteur Joël, mbeko turabiza. Nihe manuro moha ugwaruka rugeze mu bigero. Ego. Byo kuba manuro. Ikintu noha notanga nk'impanuro kuri urwo rwaruka rugeze mu bigero. Ikintu ca mbere nukuri banza uharanire relation n'Imana. Amen, amen. Nukuri mariage yatangujwe n'Imana ni institution divine nukuri twubakira mu ciyumviro c'Imana nitwubaka uko abantu babivuze cyangwa ingene twebwe tuvyibaza ariko twubaka nk'uko Imana yifuza yuko twubaka hanyuma n'Imana yo nyine tujana muri urwo rugendo rero ndahanura abo bantu bagiye kubaka canke bageze mu bigero nukuri banza uharanire relation yawe n'Imana sivyo kuko aho ebana Imana izoza itereke ugushaka no gukora kuko ijambo ry'Imana mu Bifilipi igice ca 2 umurongo wa 13 ni wavuga ngo c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire ni Imana iziga créa igashiramo ugushaka igashiramo no gukora muyandi majambo iraza yo nyine ikakukonvenga ikakumvisha yuko uwo muntu ari wiwawe hanyuma ikigira kabiri ni witonde slowly bukebuke na competition urabibona no igihe cawe n'igihe cawe igihe curya n'igihe curya rero genda bukebuke nta kiriko kirakwirukanisha kuko ngireka nakubwira 2022 ahi Bujumbura habaye amadivorce 336 muri 2022 iyi 2022 tuvuyemo no kuvuga ayo mashife twarayarose mu binyamakuru baratubwira yuko ibi biharuro ntivyari bwigire bishika mu gisagara ca Bujumbura uravyumva aha bavuze mu gisagara ca Bujumbura gusa donc bisigura iki abantu bariko bariruka bagira mariage ariko niko uko nyene bariko bariruka bagira mariage niko hariho nabandi bariko barasambura uravyumva alors ivyo rero biduhamagarira kwitonda itonde banza umenye ivyo ari vyo banza uronke ibikwiriye umenye iribanga ugiyemwo umenye ibirigize utahure uburemere bwavyo utahure responsabilité Imana iguhamagariye ivyo vyose ubanza ubimenye ubigira iki na speed slowly vyitondere kuko urashobora gukomerekerayo hanyuma ukarogereta ingene ubuzima bwawe bupfuye mu kanya gatoyi kuko twama turiko turavyumva ukumva après 3 mois inyuma y'amezi 3 abantu barahukanye inyuma y'amezi 6 abantu barahukanye ukavuga uti none c'est quoi nuko abantu umenga n'ibirori no mariage si birori mariage si bikino si jeu oya mariage ni banga nivyo rero ndabahanura ego bakunzi muriko muradukurikirana urugo rugizwe n'amadroit n'amadevoir ego cyane sivyo kwihutira nivyo kwitondera hama murakoze cyane Pasteur Joël murakoze cyane turashimye kubona mwitavye ubutumire bwacu hama twizere ko n'undi munsi nitwatumira muzoza nukuri jewe ndi disponible ico nico nahamagariwe nsanzwe mfasha ingo nsanzwe nkora n'ibindi bikorwa urumva ariko mugabo nukuri jewe nama niteguye igihe cose ifo gutanga ico ufise rero twama twiteguye nico gituma rero igihe cose muzonkenera nzobitaba nta kibazo hama kuko gukenera kuri kuvyerekeye interview personal interview kuko ariho bamwe maybe bariko baradukurikirana bakavuga bati
twebwe dufise ibibazo kuvyerekeye urugo Ego. kandi twabibajije ngaha Ego. baba bashaka kubakenera kugira ngo mugire Eh. contact face à face babaze Ego. online bo basanga hehe. Ego. Abifuza kumbona canke bakeneye impanuro canke bakeneye no gufashwa banashaka barashobora kundonka kuri WhatsApp canke kuri nimero isanzwe niyo nyene ni nimero imwe ni 79 amajana ndwi na 39 amajana ndwi na 39 reka ndabivuge mu gifaransa 79 739 739 no kuvuga kuri iyo nimero ni nimero isanzwe inazwi muri Eglise Life Center isanzwe ikoreshwa cane no mu kurungika ubutumwa barashobora kunyandikira hanyuma umuntu akagira icyo abafashije no kuri umuntu azokora ibishoboka uravyumva hanyuma ibisigaye tubirekera Imana hanyuma tugakora ibishoboka tugafasha ubwoko bw'Imana kugira abantu bashobore kugugwa neza no kurushiriza kuja mu bintu bimeze neza. Ego. Hama God bless you cha Pasteur. Ego. Turafashije. Bibaza ko sindi jenyene mfashije n'abandi nabo kwadukurikirana mwene murije gufashwa n'impanuro. Ego. Hama turabashimye mwese mwagiye muradukurikirana nimwibagire gusharinga, kugira share, gukomanta, kulike iyi video kugira ngo ubu butumwa bugere kure. God bless you. Ntaho gutaha. Merci. Bye bye. Bye bye.